Umugambi wanje witwa Grandir avec dignité nuwo gufasha abana badashobora kuja kw'ishure kubera uburyo, abana barwaye ingwara kanaka kubera uburyo badashobora kwivuza, kubarondera aho bari, aho twebwe tutababona, kubabera ijwi, kubavugira kugira ngo nabo nyene bashobore gufashwa kuko umwana akiri muto ntushobora kumenya ngo azovamwo iki, nibo Burundi bw'ejo, ni ukubarondera tukarondera n'ababafasha, tukabafasha émotionnellement et psychologiquement kugira ngo abo bana nabo bashobore kugira akazoza keza. Steve. Ishurwe ryanje. Incamake tubwire icuri widondore n'icuri n'incamake y'ivyo uvuyemo. Murakoze cyane, ku mazina yanje nitwa Nishimwe Alida, nkaba ndi umurundikazi w'imyaka 19, mu mwaka wa 2025 nkaba naratowe nka Miss TFL Globe 2025, nkaba mvuye mu gihugu ca Kenya muri competition internationale ya Miss Teenage Africa, nkaba natahukanye ikamba rya 22 mars. Ego. Ego. Byagenze gute?
Tukigenda twaragiye turashika twashitseyo le 19 turahura n'abandi bakandidate tukicinjira uhura n'abantu baciye ubwenge uhura n'abakobwa beza bazi kuvuga bazi kwiyexprima ni ukuvuga n'abantu baba ari à la hauteur natwe turashika nk'uko mubibona turashobora kugira ibibakwe turaronka igititre ya deuxième dauphine nababwira yuko mu ncamake ntivyari vyoroshe kugira dushobore kuronka igititre ni ibintu biba bigoye cane kuko baba bashaka umuntu aba ari professionnel umuntu azi kuratira igihugu ciwe vy'ukuri akavuga ati mbega mu Burundi Uburundi ni iki dufise iki twiratira iki mbega ugiye gurepresenta igihugu ugirepresenta gute ego kuki nawe wabigiyemo? kuva kera nkiri muto namye nkunda ibintu vy'abamisi nkaba mfise n'abavyeyi banyankuhaja bakambwira ati uzobishikako uzoba misi ni ukuvuga nabitanguye kuva kera nkiri umwana ndaba umumanika hama muri 2025 ndaja muri competition ya Miss TFL ca ndatorwa nka Miss TFL Globe 2025. Ego ni kihe kintu usaba ariko aratwumviriza ndetse na leta muri rusange? Igihugu c'u Burundi ubwa mbere na mbere nobashimira cane kuko baradushigikiye baratubaye hafi baba badufashije personnellement canke officiellement ndabakengurukiye cane hama nobatumirira kuza barashigikira abigeme bose bakiri bato baja muri mwe nano mahiganwa kuko biratuma igihugu cacu tuzoshobora kuzoshika kuri yambona kazoza y'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060. Ego niyahe migambi wifuza ufise apari dusaba? Umugambi wanje witwa Grandir avec dignité nuwo gufasha abana badashobora kuja kw'ishure kubera uburyo abana barwaye ingwara kanaka kubera uburyo badashobora kwivuza kubarondera aho bari aho twebwe tutababona kubabera ijwi kubavugira kugira ngo nabo nyene bashobore gufashwa kuko umwana akiri muto ntushobora kumenya ngo azovamwo iki nibo Burundi bw'ejo ni ukubarondera tukarondera n'ababafasha tukabafasha émotionnellement et psychologiquement kugira ngo abo bana nabo bashobore kugira akazoza keza. Dufatiye kuri imigambi yawe ni ikihe kintu ubona kikubeye nk'intambamyi kugira imigambi yawe ishike? Ikitubera intambamyi novuga yuko ni ugukorana n'ama ONG kubera baba bafise ama projet batanga ku mwaka nibaza yuko boza baravaloriza cane abantu baba basanzwe bafise ayo ma projet ariko nibaza yuko mu mwaka uza bizogenda neza. Nanje ndabakengurukiye cane. Gutahukana ikibanza ca kabiri mwa zino competition muvuyemo ufata ko ari iki kuri mwegeye personnellement novuga yuko ari intsinzi apana kuri jewe gusa ariko no ku gihugu kuko ni ibintu biba bisaba umuntu azi kuratira igihugu ciwe nk'uko nabibabwiye novuga ko ari intsinzi ku gihugu kuko abo twari kumwe ibihugu byose twari kumwe ubu barazi Uburundi ubu aho bari barafise ico batahukanye symbole y'u Burundi kuko twaragira échange umwe wese agatahana ico mu gihugu c'u Burundi ni ukuvuga ubu bose aho bagiye barafise izina ry'u Burundi. wasanzwe bari kurakurikirana cyane abandi bigeme nkawe nakahe kamo ushobora kubatera ufatiye ku vyiyumviro vyagiye barashikirizwa n'abandi bigeme ko iryo higanwa ryanyu risanzwe ari international? Umwigeme wese ariko aradukurikirana kuri uno mwanya nomubwira yuko atokwicara yaba impano yaba amashure vyose bifatanye ubikore kandi vyose bizogenda neza ntiwicare ngo ejo hawe harahari hari uwo uriko arahategura oya namba haguruka ukore kandi bizogenda neza. Nibaze yuko abigeme aribo nyene ubwabo bakwiye bagahaguruka bakaba aba femme leader bakamenya ati twege dutegerezwa gufata lokole dutegerezwa gufata igihugu cacu mu ntoke bakagenda kugirepresenta bagashikana novuga aho twege tutashoboye gushikana bagatahukana iryo kamba rya Miss Teenage Africa 2027. Murakoze cane ikibanza twaronse ni titre ya deuxième dauphine ni ikibanza gishimishije cane nkuko nabibabwiye twe turi kumwe n'ibindi bihugu vyinshi kubona twarashoboye kugira iryo bakwe tugatorwa muri batatu ba mbere ni iteka ridasanzwe ku gihugu cacu rero novuga yuko ni opportunité yasanzwe kuko bazohora badutumira nk'uwatowe ari uwo muri Ghana n'uwo muri Congo novuga yuko ari opportunité nziza yuko uzoja muri ivyo bihugu que ce soit mu ma conférence canke mu yandi ma activité ou bien mu ma compétition yandi bica biba beaucoup plus facile kuri visibilité y'igihugu cacu.
icambere na mbere novuga ndashimiye umurundi cyangwa umurundikazi wese ahari yashoboye gufata akanya akantora. Nibaza yuko abenshi muri mwebwe mwarabibonye yuko amavote yariko arabera en ligne, abarundi baragerageje, nobabwira ati mwarakoze cane, muze mwamanuye umutima, ubwo bumwe nyene dushigikirana kandi bizogenda neza.